duhejeje gutanguza umugambi wo gushobora guhanahana urudandazwa njabukambibe ku badandazwa bato bato mu gushira mu ngiro na cane amasezerano ari hagati y'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu c'u Burundi yasinywe mu mwaka wa 2022. Uno musi rero tuje gutanguza ico bitwa régime commercial simplifié ije gufasha gushobora guhanahana urudandazwa hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo vyoroshe n'akarusho keza ku badandaza bato bato na cane kuko ayo masezerano aravuga urutonde rw'ibidandazwa vyirimiwe hano mu gihugu cacu Burundi canke mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo canke bihinguwe muri ivyo bihugu bibiri bishobora kuja muri uwo mugambi wa régime commercial simplifié. Akarusho rero abadandaza bato bato bagiye kuronka nuko ubwa mbere bizoba vyoroshe guca ku mupaka umuntu azi urutonde rw'ibidandazwa ashobora kujabukana. Ubwa kabiri nuko ico novuga n'ibisabwa ama procedure ndetse n'umwanya umuntu ashobora kumara ngaha bizoheza vyorohe kugira ngo dushobore kororohereza abadandaza bakora urudandazo njabukambibe. Ica gatatu novuga bidufasha gushobora gushira hamwe amategeko atugenga kugira ngo umuntu ajabutse igihugu ntasange hari ayandi mategeko amufata. Iyo dushize hamwe amategeko tugashiraho regime imwe birafasha abadandaza gushobora koroherezwa mu rudandazo njabukambibe. Uno musi rero dutera akamo abadandaza bato bato na cane kugwiza umwimbu muri ivyo vyimburwa canke ibihingurwa 66 biri kuri urwo rutonde. Ikigira kabiri twagomba gukenguruka nuko uno musi nkuko nyakuba umushikiranganje ajeje urudandazo njabukambibe ubwo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aje kubishikiriza. Twagomba gukenguruka ku ngingo ahejeje gufata ndetse yari yaranabitwemereye mu rugendo twaherukamo Kinshasa yuko agiye gukora ibishoboka kugira ngo abadandaza bo mu gihugu c'u Burundi bashobore koroherezwa mu gushobora guhanahana ibidandazwa n'abadandaza bo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi novuga nuko ku ruhande rw'u Burundi naho nyene twarashizeho umugwi ujeje kwiga no gushobora gutorera inyishu inzitizi zose zishobora kuba mu guhanahana urudandazwa hagati y'ivyo bihugu bibiri mu ntumbero yo gushira mu ngiro ayo masezerano yashizwe mu mwaka wa 2022.